tuvuye mu rugendo rw'akazi twatanguriye mu gihugu ca Kenya i Nairobi twari tugiye guhura n'izindi ndongozi zisanzwe zirongoye amanama nshingamateka na nkenguzamateka muri uno muryango duhurikiyemwo wa Afrika y'ubuseruko twarugubisikanya hagati warasanzwe arongoye akanama k'abarongoye amanama nshingamateka na nkenguzamateka nyaniteka asanzwe arongoye inama nshingamateka y'Igihugu ca Tanzania Dr. Tulia Ackson niwe yarasanzwe yaturongoye aho yabisikanije na mugenzi we arongoye inama nshingamateka y'Igihugu ca Kenya nyaniteka Dr. Moses Wetangula twaraganiriye nk'abarongoye inzego zatuwe n'abene gihugu serukira abene gihugu turabana cyane ibibazo bihanze uno muryango wacu injyane usanga ziri hagati y'ibihugu inkurikizi zijanye n'ihindagurika ry'ibihe nico vy'ukuri kimbure twebwe nk'abatuwe n'abene gihugu twokora ariko na cyane mu guhanahana ivyumviro twarasuye kandi turibukanya indimi zikoreshwa muri no muryango wacu abatanguje n'umuryango bavuga gucongereza ariko hagiye hariyongera kindi bihugu aho usanga nk'igihugu cy'iwacu igihugu ca Republika Iharanira ya Kongo bakoresha ikirimi cy'igifaransa ngabo ugasanga mu bikorwa ivyo biri mu byo by'ukuri twarabi hamwe n'icokogwa kugira ngo nanone abanyamuryango dushobore kuvugana atanzitizi zijanye n'indimi zihari ikindi naco twarabiye hamwe kwari aho igihugu ca Kenya kigejeje mu kwakira inkino kuko buri mwaka amanama nshingamateka na nkenguzamateka arahurira mu gihugu kanaka aho abashingamateka bakenguzamateka bahurira hamwe bagatunganya inkino uyu mwaka rero n'igihugu ca Kenya kiramukiwe kwakira inkino aho rero twarabiye hamwe aho bageje kwitegura kandi by'ukuri bageje kure kuko inkino zitangura guhera itariki indwi gushika itariki 18 z'ukwezi kwa Kigarama baratubwiye aho by'ukuri bageje kwitegura kandi integuro ni nziza no kuvuga yuko inkino mu mwaka uza zizotunganirizwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi natwe tubakire navyo nyene baravyemeye bure mu mwaka uza turitegure kwakira ivyo bikorwa ko ari bibiri kwakira inkino zihuza amanama nshingamateka na nkenguzamateka y'uno muryango wa kano karere hamwe no kwakira abarongoye amanama nshingamateka na nkenguzamateka y'uno muryango y'ibihugu bigize uno muryango bisha vyumvikana yuko bamwe bafise by'uburaro amahoteli niki bakwiye gutangura kwipanga nakarusho ku gihugu cy'u Burundi kuko haza abantu benshi cyane bikagenda neza ku ruhande rw'u Burundi narashoye by'ukuri gushikiriza ikibazo mbona kiduhanze nk'umuryango kijanye n'ibirarane ibihugu biheraniye by'intererano mu muryango amategeko agenga uno muryango le traité ivuga yuko intererano tegeza gutangwa mu mafaranga y'amadolari narashoye kwereka abagenzanje yuko by'ukuri dukwiye kutabohwa n'iryo koresho ry'amadolari na cyane ko uyu muryango uri mu karere ni gute tubohwa n'amadolari kandi dushobora kuvunja amarundi tukavunja amashiringi hanyuma ibikorwa by'umuryango bikabandanya neza atangorane naraberetse yuko atambo nimwe yotuma tuguma tubohwa n'amadeni y'ibirarane kandi dufise amafaranga dushobora kuyavunja mu mashiringi tugatanga izo ntererano gutyo ibikorwa by'umuryango bikabandanya ni icyumviro by'ukuri cyashigikiwe n'abarongoye amanama nshingamateka na nkenguzamateka muri kano karere mbere by'ukuri bavuga ati by'ukuri uzanye icyumviro ciza ahubwo shaduhana igikorwa yuko tugiye kugusaba abashikiranganje mu byo bajejwe harimo gukurikirana ibikorwa by'uno muryango yuko botegura neza bakagira integuro nziza hanyuma ijanye n'ingene hoba guhindura mbere amanduma ya traité guhindura amategeko agenga uno muryango kugira ngo bashiremwo yuko amafaranga yacu yoza arakora mu gutanga intererano ivyo rero ku bwanje nibaza yuko ko hari inama yimirije y'abakuru b'ibihugu tuzosaba by'ukuri abashikiranganje bajejwe by'imigenderanire mu muryango wa yase ico kibazo bakige bagishikirize indongozi zacu hanyuma nabo bafate ingingo ibereye kugira ngo umuryango ubandanye ibikorwa vyayo atanzitizi y'amadolari nkuko tubibona
muze kumumbarira buno butumwa nk'umushikiranganje ajejwe iby'akarere ka Yase mu nama izokurikira bahindure itegeko kugira ngo tutangure kuza turariha mu marundi amadolari dufise je narabwiye mu nkunde ndagisubire mu kino kintu ko je narabwiye abo turi kumwe ndabwiye atoke sawa mubandanye mutwandika kayo madolari mushake mu bandanye muze muri atwandikako nayo tuzoba ko ntayo dufise none bo ntibaheranye irege ikibazo cy'amadolari siko tugifise twenyene nawe nyene baraheranye none ni kubera iki twoguma twibohesha idolari kandi amafaranga yacu ari convertible mvise amarundi aronka amashiringi none kubera iki tutokoresha amafaranga y'iwacu ni kubera iki intererano igihugu cy'u Burundi gitanga irinda guca muri Amerika ikabona kugaruka muri Tanzania aha turafise CRDB leta y'u Burundi ivuganye na CRDB ikavuga ati abakiriya bagiriwe amafaranga ngana gute ati ngenda bahe miliyarde zitanu sawa turagwaye zino miliyarde zitanu bahe nawe dutangire equivalent y'ano mafaranga hariya ikibazo cyo bakiri he kinabwiye ati rero muhitamo kimwe kuma mutwandika kayo mafaranga canke rino tegeko ritugenga turihindure hanyuma dushiremwe iyo flexibilité yuko amafaranga yacu mu kurindira ko tugira l'union monétaire ya gukoresha ifaranga rimwe enda ni muje tube turakoresha amafaranga yacu kuko none jewe ngiye muri Tanzania est-ce je ndakeneye amadolari amarundi ndashobora kuyavunja bakama amashiringi nkagura ivyo nkeneye rero nibaza yuko ico ni kintu gikomeye cyane nibaza by'ukuri abashikiranganje bacu bakwiye gutegura kandi ndazi yuko banyene icubahiro baturongoye muri bino bihugu nabo nyene bavyumva uko nyene gusa bashikiranganje bacu nibakora akazi kabo bategure dossier nziza bayihereze abaturongoye hanyuma nabo bafata ingingo gutyo umuryango ushobore gutera imbere tutagiye muri izo nzitizi rero ico ni kintu by'ukuri novuga nti tugifashe bakagikorera ko uburundi kuba twungutse kuko urumva by'ukuri abarundi turafise ngabo nimwaguma mudusaba amadolari nayo dufise kandi si twe twenyene naho no baha raporo y'ibindi bihugu biheranye biheranye umuyoro nk'abatwebwe nyene